munsi kuri eglise byari byaryoshe vraiment byiza wowe byari kuryoha waje Jya kugira ibintu byo muri eglise je sishaka kuza ndavyumva aho kuzoza urambye ati ngo tugende mu kabari ndakugurira inzoga jamanye Imana bivuga uko nawe ivyo byose atazobishumbushumbura byiza wowe mu kabari ukaza tugakurikira Yesu jewe numviza ijambo ry'Imana jewe aribwo kumbwira ati ngo tugende muri gera ndakugurira ibiya ibintu by'ijambo ry'Imana none ijambo ry'Imana nikirumara mu buzima bw'umuntu none wewe rabinge bisigaye wamba sigaye wambaye impuzu zigera kare wambara zigera niyo mpamvu guma wiyambaritse ngaho ibyo biguturiya byawe je ndafise umuvakasiye ingo ndagutware akugurira inkoko ukomanda icyo ushaka niwitinye yo kandi ivyo mbwiye vraiment nivyo kandi rero navyibaje mu majambo yose wambwiye vraiment mbonye ari ivyo abwe ngo tugende nambara ipantaro tugende niwumva none wari urindiriye ngo tugende je mbona turiko turateka Chef, hanya mama anakusia. Kwa tegezo cha chef. Kalo ya no ya ba kima. Na mimi sema. Very well. Na kini ndio kwa ba. Ndani kwa weleza siwe milipa. Abana neza. Ndabona ko nofuma basi. Bisimba abana chanzo ngiye kwa kare. Abana tujye baza gusenga. Mbega sana. Umusubiriye. Museje. Nije abana ndagenze bita. Umwana asize ndambwiye ati kenda gusenga ariko mva ko yiyunga. Betty? Oui. Urashaka kwambara neza nk'umwana rero mu Kristo. Betty niba kwabwira wewe. Wese nabyumva. Manura iyo kanzu. Betty bakobwira wewe. Otwiduza hano rwaye manusi. Betty? Ndiko mbwira wewe. Urazi? oya Kamora mose. Oya. None ariko hano imico kuritwara. Ubona ko ari imico myiziyo oya. Betty Ihindura. Hinduko umere nka mwene wanyu ngaho oya. Sandra. Oui. Utawe usiba gusenga. ni kubera uyu Oya gite. niyo yambwiye tugume ngaho Umva wowe na urumva ibintu byo gusenga n'ibyaye bikurimo. Uwo nashaka kukubuza kuja gusenga. Cyana wo gusenga n'ibyaye bikurimo mama. Sandra. oui Umaze kumva amateka yo wavuye.
kugutora kuyara nakakwizera ngakorera nziko ndeze umwana kubera madamu wanje atakana araronka ibyo niyo mpembo muri ko muramba mva ku rushengero ruzuye mwe muyera mukampemba umubaba kubera ko imwibagira n'ingoga kamana kuri ko ngerageje mu kubera ko mpaye umutima mwiza ukamana bigaba kubera ko ngerageza ko agerageze Nehemiya ukamubwira kurongora maraya Shenda kwingiza byibazo bana kubera iki kubera ko mpaye bigeragezo by'abana kubera ko umunezero uba mu rushengero ngera mwirukamba kubera abana bamaye kureraga abana kubera iki Yesu byose ubyemera kubera iki Yesu byemera ni kubera iki kubera kundereranya kubera kutabahindura bana ndazi ko ushaka guhindura we wahinduye Sawuli yaramwicanye twebwe ntitwabishobora gukubita twarakubise turaruha ariko wowe ni uri Imana niwe wenyine wo gutabara niwe wenyine wo kubahindura hari umunsi beti bari zo gukubita inkoni ibyo ukora ku isi Imana izobiguhembera aya marira ndi kurira Mana ndagusabye zo mu mwana wawe nubwo mbabatswa n'ibi byose uzonye usumbushe umakame nanjye n'abana batwe sheda reka ngende kujyaho Ngoja kwa ndio kufungua kwanza. muzuye mwembe yarafisha arafungwa Ndakwingiye. That's kwa baba. kuguye umubabaro ndi guterwa n'ababana nta peti no ngiri Sana. Mwanzi mkuu umuvyeyi wanyemerera. Urabibona? Sana ndakwinginze uhinduke numera nka Beti. Beti ushaka undabire hasi ubwire nje nacyo uzobwira. Uzoguma ndi mama wawe. Naho je ntakuvyaye ariko menye ko nakumereye umuvyeyi. Vipi uko poa? Vipi? Mambo mengine? Mtafuta dada mrefu hivi mwembamba hapa na kaza kidogo yani unaona mambo kama hayo yani na shida naye sijui sasa nitia naye tena muda yani aniache kidogo Beti Oui. Mshiri wangu.
cyane ko tucyo. Betty? Betty? Paz. Ubiye ntarahitse inzoga y'inzote byaje Shezi najyanye n'itanga n'ijyambe ndabibona. Nubwo ndenganye gite n'ijyambe. Dale cosa ya. Olha. Tutayimo ndase ganza. Eu quero coisa ninguém. Mulano da grande telefone. Oya reka utaranambwira urazi ikinzo ndi ngaha mbega urya mukobwa wawe kwasiga ameze kute Gogo. Ndaretse abana. Ego nabonye asigaye agenda mu bantu ari gusa mbe ubuntu bugera aha ntagisenga muri korale ntakiza nibiki ngo Jesse mbona. Jesse nzi ikintu basi Imana wa narakoze kugira basije inyuma. Gogo birambabaje kubona tene n'ubukira. Ariko baje bafata abana nkatunga. Akaje bari mu mutima. Gogo ndababaye. Ah, twage dushwaye n'umugabo. Umwana mukobwa yazanye umuhungu ngaho. Erega nagira ntavyo muzi ivyagira nagira ntavyo muzi Atwagiye dushwaye n'umugabo. Nturimvika. Nta motivo yo kuje kuri yese kunyitaba. ni hatari ari hehe basi Gogo sinzi yagiye n'umugabo wanje sinzi yari. abantu twahawe ingabirano zo gusenga dufise umutwaro ubu twari kumusengera nuko atawe tubona Gogo ntabwo nagerageza gusenga. Kuko umwana wanje ugira hinduka. Ndumva nk'umwana nabyaye. Ariko umwana wanje yambereye ikinaniro. Jesse mbona ngene nobigenda. Wihangane reka kurira Gogo Jesse mbona ngene nobigenda. Wihangane ndagusabye Imana izobikora basi novuba basi Imana izobikora basi ndonga ngende koroka kugenda basi Imana ni nkiri nta kibera ubusa gaga nta kibera ubusa ntabwo Imana itagira irashobora kubirikira gupima kugira ngo iraho kwihangana kwawe nako nagerageza kwihangana ariko abana ndetse ubu yoheje n'undi mugenzi wowe nibazoze baza guse dimashi yeze nani baza ko abantu bagiye gusenga ndakubwiye ko tutakimubona no muri korali aho usanga apana ngaka kugira ngo agiye kwishengera mbona jawe bana ngiye kubari si ubu mwana turamubwiye ati ngo tuje gusenga ite undi mukuru nawe nyina kamera nkamutoye ubu dimashi utwabase ndurusi bicenga yambwiye ngo niwe yambujije kuje gusenga niwe jawe bana ndabarire gute uko nako nababereye umuvyeyi mwiza ariko je ndabona ko abana bananiye ahubwo ndumva je nanje kukubwira nta gishasha kirimo reka dusenge hanyuma ngende
hama Imana ibandanye gukorera igikorwa kugira ngo bahindure. Turagushima Mana ukugira neza kwawe, turagukengurukiye Mana nyaguhora ku ngoma. Raba mwami ndakweretse uyu muvyeyi, ndakweretse urugo rwiza mwami, ndakweretse mwami abantu bose batahamwe no muryango Mana, ndakweretse n'abajya abana ubahindure. Wibuke ibikorwa bagukoreye, ubirukire data buja Mana. Ejo cyangwa igihe ejo tuze tugushingira intahe ku bikorwa byiza wadukoreye Mana, urakoze usukuvise aba. Twizere Imana kugiye kubikora bazohinduka. Imana ntibayikasha. Nanje ngiye kugufasha gusenga kugira ngo turabice Imana dukorera kuko bajya abana nanje baramba baje. Sawa, umwami Yesu abane nawe. Nawe ugenda nasi ndakugeza kwenda cyari nganye ari mu ndimi. Sawa. Iti, ko ntakikubona ndagutelefona ntibitaba n'umukobwa akaba menshi si byiza ashaka ubwawe. Ubu narahindutse. Icyaguhindura Ubu siniri wa wundi anibertenye nuzi. reka kunyohera niyo mpamvu mbona amaduka yahindutse byatari usigaye. Ahubwo nawe cyo nagusaba ni guhinduka. Ukaja muri Yesu. Gute? Ukaza urasenga, uja mu bikorane bizogufasha kweli. Ngo bizomfasha ibikorane amasengesho. Jewe amasengesho ubona duriye n'amasengesho. Urabyumva rero izo makeje zawe vraiment. Lila. Oh, félicitations. Waje. Oh, chérie. None waje ryari? Nishimwe bro. Umufashe yakurenze. Mbega uyu wewe. Uyo. Mviriza randa gutemo. Narisha amahera n'ifu kugira kirumbaye. Dufise groupe za surprise zitatu. N'umunsi n'ugukesha kandi. Reka ranu yasigaza amasaha twashobora kwigira ndiba. Ngo tugende prem. Mama mole waje usigare urugo rwiza. Twe turigiri.